Hari ababona amavuta y'amamesa ariko ntibazi uko ahingurwa. Intara ya Bubanza ni imwe mu ntara zirimamwo ibigazi, mbere ikanagira n'amakoperative. Mu bikorwa nyamukuru vyayo akaba ari guhingura amavuta avuye mu ico giterwa. Ikoperative Innovation Business of Bubanza ni imwe muri izo. Umuyobozi wayo Iterevisiyo aratwiganira ingene bahingura ico kigazi gushika haboneka amavuta. Uburyo bwo kuronka amavuta ubwa mbere na mbere habanza kubaho ikigazi baragitera, hamaze kugitera bakagikurikirana, nyuma yo kugikurikirana rero kigatangura kwama. Gitanguye kwama rero no kuvuga baraca ujya mu soko w'ikigazi bakawuzana ngaha kwihinguriro. Ivyo rero bikorwa n'abanywanyi. Bamaze kukizana societe ibebe iracakira, hama imaze kucakira igaca itangura kugihingura. Mu buryo rero bwo kugihingura ubwa mbere na mbere nkuko mwabibonye hariho ahantu hambere ikigazi gitangura kuja aho tucakirira. Tumaze kucakira rero harabaho kugitandukanya n'imicafu. Inyuma yo kugitandukanya rero harabaho kukivundika gishobore kuzotandukanya imicafu hamwe n'ikigazi nyezina. Ivyo rero bimaze kuba harabaho gusepara ya micafu hamwe na ca kigazi. Tumaze kuronka ikigazi nyezina nico duca dutwara hajya kuziko nkuko mwabibonye kigatekwa. Kimaze rero gutekwa gihiye kirajanwa ku mashini kagihingura, igaca ihingura amavuta ikayashira ku ruhande, hama imise ivanze n'ibigafe ikabishira ku ruhande. Ya mavuta rero amaze kuboneka niyo duca twongera tugahingura kugira ngo dushobore kuyahagaranti. Turasubira tukayateka ahiye neza, tugaca tuyatandukanya n'uducafu twatwo twose twaba twayagiyemwo, hama tukayashira mu ambaraje. Ikigazi rero kirimwe ibanga rikomeye. Ikigazi nico cibera imfungurwa, ni naco cicanira. Cya kigazi tumaze kukironka ivyo byose twipfuza tubikuramwo. No kuvuga nkuko bisanzwe tumaze gutandukanya amavuta hamwe n'imise n'ibigafe, haraza kubaho triage manuel mu Gifaransa. No kuvuga tumaze gutandukanya amavuta akaja ku ruhande. Tukaronka rero umuse uri kumwe n'igicangarayi n'ikibarara. Turaza gushira mu mashini rero imashini gacitandukanya umuse w'indani hamwe n'ikibarara. Cya kibarara twatoye rero nico gica kigaruka kigacanira vya bigazi. Hacabaho rero niyindi bita konkasere. Iyo rero igaruka igacimena wa musi kawutandukanya n'umuse nyezina hamwe n'ikibarara. Iterevisiyo avuga ko bishimiye umwimbo baronka ndetse n'abenegihugu barashima kuko baronse akazi bituma bava mu bukene. Twebwe nka koperative nk'ikiri kiradufasha mu bisanzwe iriko iragerageza kugabanya ubushomeri ku bantu kuko ni koperative iza itanga umwimbu kandi mu mwanya muto hanini iriko iragabanya ico bita ubushomeri mu bantu. Ndabashimiye gose ibintu badukoreye ni byiza cyane kuko abantu baba barahwereniza kuko yo bataza ngaha oya nta muntu abakijya n'ukuri. Ariko naho biruko Iterevisiyo akabona ko ubukene bw'ibikoresho ari bimwe mu ntambamyi bafise. Namwe murabona ko hariho ingorane duhura nazo. Ko ubuke bw'ibikoresho nico kibazo ca mbere. Hama ikigira kabiri uburyo bwo kudeplasa byaba amavuta dukuye ngaha tuyajana ku masoko n'ibigazi bizanwa n'abanywanyi, ivyo byose bidutwara ingufu nyinshi. Ari naco gituma murabona ko dukoresha amamoto ayo naya deplasa ibintu bikeya cyane. Nkaboza gufasha muri societe Innovation Business of Bubanza ivyo bofasha ni byinshi. Ubwa mbere na mbere turakenera inyigisho kugira ngo ikintu cyose citwa ko kiva mu kigazi dushobore kugihingura. Hama ikindi navyo nkuko mubibona aya mavuta y'amamesa dusanzwe duhingura ntibigarukira ku mamesa gusa, hariho nibindi byinshi twoshobora guhingura bigashobora gufasha abenegihugu. Mugabo ubwo buhinga bwose ntabwo turashikako.